Sinzi muravye intore ntindi muza gusanga uko ari sezo zitatu hamwe hose hari cigwa cyaho. Iya mbere ko ari kwerekana ubujuju bw'umugore mu rugo, ubugoryi butuma asambura urugo. Yego. Ariko sezo ya kabiri cyari kwerekana uko n'umugabo atumutwe mu gihe amaraso yiwe ataraha hafi. Yego. Bigatuma n'urugo rupfa kandi. Yeah. Sivyo bononeka n'intambara ubundi mugore yumvise we ntararonka ikibono ya kweri. Umugabo sezo ya gatatu nayo ihagaze ku muntu uwo ari we wese akora amakosa akaza kuyakosoza yandi makosa. Yeah. Niyo ntambara keti yaragwaye nguvuga abandi bagore cyane cyane n'agakuku k'abandi bantu akabagenzi babi nico twaragombye gucishishako ariko cyane cyane twagombye kwerekana ukuntu umuntu agomba gukora amafuti ariko agomba kunyegeza yandi yakora. Ivyo byabaye muri sezo ya gatatu. Ivyo rero nayo inavyiyumviriye ko kare hagiba yumva gute iyo ubonye ko mu gihugu kizima uri the one and only ushobora gukwiza 100 by'amaviewers mu munsi umwe. Ako kantu k'icyongereza ngira Imana kubera nta cyongereza ngira Imana be ntakumvise kuko ndamutse ndakumvise niyise gutyo umwe kandi wenye umwe rudende sha. Yego. Umwe rudende twoba twihenze gato ariko hari uwundi muri mu gisata cya film aronka sanka mu munsi umwe hano. Kuri sanka niho naje nashikaniye hano. Ahubwo kuri sanka vraiment iteka ajya mu views vraiment ateye ubwo naje daraba ngatanga ngacha bibaza ati n'abantu bakura aho bava hehe batabona ibyo by'abandi. Akantu ko kuvuga yuko ngo muri film ndundi ngo bisaba yuko swati usenge cyane muri bino bintu mucankoroge cyane uroge cyane. Kano kantu AMEDEE agatanga comment yihe koko cyese ko ndabibona. Oya ntabwo umuntu ahabwa no gusenga cyane. Hano Imana ntiyaturungitse gusenga kuri nose. Yego. Yaturungitse gukora ico bita support sindamenye carico. Numvise iyo post cyane numva umengo twari kureka kugenda muga link akayibona mu community. Nivyo akagira ranse ntihagire n'umwe abahari ariko mugashira ko link ariko wowe umve byari byasaho. Gesa amahoro y'Imana bane namwe enchuti bakunzi ba G5 Media, amahoro bane namwe enchuti bakunzi ba filme Intore Ntindi, amahoro bane namwe enchuti bakunzi ba BMT neza amahoro bane namwe enchuti bakunzi bikorwa vy'umurundi wari we wese ahari kwisi akagera. Reka tubashimire kuko mudushigikira, tubashimire kandi kukuntu mudahengeshanya kutwereka yuko muri kumwe natwe mu bihe ibica nk'ibiriya ivyoroshe ndetse nibigoye, ariko kandi twongeye tubasabira imigisha akuwiteka ndetse tubipfurize kuranirwa kubera ko bino bihe turimwo nta kibuze twahereje Imana kuba turamuka turamahoro ndetse tugahumeka zino mpemu nta kintu twadusumvya abandi bariko barazigura amafaranga no munsi mu bitaro bitandukanye ndetse nabandi bakoresheje amafaranga ariko bikarangira ubuzima bwabo butakaye bikarangira ivyabo bigize herezo. Ubwo rero umve neza yuko je na wewe twagira ubuntu n'uwiteka ndetse no tugirirwa ubuntu n'uwiteka kwa tukihumeka. Je n'umutumire wanje no munsi tumeze neza cyane, bamwita AMEDEE Manirakiza, numwe mu banditsi beza cyane uburundi bufise bwibitse ko nimwe mu ngabire waneza yuko tumubuze muri industry ya filme ibintu vyo dufana cyane kubera ko afatiye runini filme ndundi ndetse kugira ngo dukomeze kugira iteka nitekane. Niwe turi kumwe no munsi nk'umutumire ndetse nawe tuza kuyaga nawe byinshi kuri film Intore Ntindi ndetse no kuri projet zindi, ariko kandi turayaga kuri entertainment muri rusangi uko abibona bivanye n'ibica nk'ibiriya biri kubirahaca. Ikaze cyane AMEDEE. Urakoze cyane. Umeze neza. Uturamukiriza abakunzi uboneka abakunzi ba G5 baramukije cyane tubwira ko tubakunda kuko namwe mutwere ku rukundo. Kumbuga wo nturi umuntu wo kuboneka cyane kubera iki AMEDEE kandi uzi neza yuko uri umuntu abantu bakeneye ko mabona buri gihe abayagira ibica nk'ibiriye. Oya nibaza ko wihenze gato si umuntu bakeneye kubona ahubwo umuntu bakeneye kuguma babona ivyanje. Ariko kurujije baba bafise kuri bica nk'ibiri babategezwa kumva yuko boro nk'umuntu aza kubasigurira nk'ubunya harageze igihe bavuga ati Intore Ntindi binabiri anya tubibazende ntaho dufite tubaza tufanyaje. Oya mu gihe mwebwe muhari biba vyoroshe kuko mwe muri jisho ryaho muri n'amaguru yawo mushobora kubashikiraho
batari bushike kurabona bo bari isabagi hirya no hino mwico gihe rero ibibazo vyabo mwe muba mubifise muri n'abahinga wo kubi sinzi iyo umuntu abikura muba mubifise muraza tukabaza kiretse nimba ugomba kundega ko uhora ndondera ntumbone ariko ababumbeshe hari n'igihe tubabeshera abafana badutumye batavye badutumye urumva mwe niyo mpano yayo urumva ngo biravugwa ngo babivuga bande nta muntu aba yabikoze ariko urameze neza ego igitondo cyawe cyatanguye gute papa igitondo canje cyatanguye neza imana urazi ko ariyo tuvyukana hama ndavyuka ndaraba abo twaraye hamwe ndabona ni sawa nja ku rubuga mbona nta makuru mabi nagiye mbona umva nakuvuga vyari sawa namaze no kunywa n'amazi nakaye wamaze gutama yego neza cyane turiko turaza kuri intore ntindi aho tugiye ku musozo wayo ndetse yarangiye igice cya gatatu season ya gatatu yarangiye amajambo y'imyidogo yari menshi ndazi comment wazibonye ndifuza yuko ugira ishi tubiye kwanza kuri finale ya intore ntindi n'impamvu ubona abantu bako barayidogera cyane kubiheza hakiri kare icambere mbanje gusaba imbabazi nabonye benshi mu makomantere n'abandi nyene bashoboye kunyandikira ntibavyakiriye neza ariko ikigira intango kigira nihereza kuza urabitahura ndasavye imbabazi ntaco tutakoze twaragerageje twebwe jewe na timu yanje twaragerageje ko dushoboye turayigeza igeze je nababwiza no kuri filme intore ntindi iri mu mafilme yagiye atugora yaratugoye cyane ntazi muri realisation ijya filme ntigoye pe kubera ko sinzi yuko mu bavye bagiye bakinyi batatu ndavuga bagiye batatu ba mbere bimena Kado Kabere Sabasi Murunziza Avera Muhimbara bagiye bakinyi sinzi ko hari undi mu director abi remarka bagiye bakinyi nabakinyi novuga nti b'inzobere babisobanukiwe cyane batagorana kuri tele bafise impano ntazi byari jewe abantu benshi barabizi ko nkoresha impapuro ndandika udome kurundi action kuyindi naho abakuru kubita urugohe nukuvuga bisaba ko jewe umukinyi wanje asoma ivyo namubwiye akibuka ko ijambo avuze ritegeza kujana na action ategeza gukora mwico gihe bisaba ko nguma imyuma ya kamera nkagoma ndaba umukinyi wanje nimba ariko ajanisha uko nabimusavye kuri script ariko bagiye batatu nagira kubwira bagisoma script bampa ibintu nkuko navyipfuje pe nico gituma ngo byo gusobanura ko film intore ntindi ntiyamgoye mu kure yariza abakinyi muri casting vraiment meze fresh mvuze bajya gusa ariko nabandi bose bagiye bayikinamo byari binyoroheje cyane si ntabijya byo kugira ngo yango subiramwo oya gusubiramo ni kwa Meliora ntabwo ari kunanira kugira ngo uronke kiri better than ico nkeneye cyane kimbona kizotwika cyane ariko muri realisation bijanye n'uburyo ibijanye na kujya kuntu haguma haba coincidence y'ibihe ukasanga umuntu aragwaye ukaca mumbara nk'ukwezi kose mudakina ukasanga umuntu afashe ugendo urabona filime bimaze imyaka hafi 2 nuko rero yari kirangora ariko nshima Imana ko twagejeje nahajya kabisa inkuru atambeshe inkuru urabona ko yumvika kandi isobanutse tukirageje kumviriza analyse yawe ukuntu ikintu vyagiye birakugora twumve neza ko umunsi cyatumye wihutira kuyagarika cyane ko hari zo bari zo ngwane zingwara koko oya sico ahubwo jewe burya bazo birabe muri equipe yanje ntidukorera ku bishobisho histoire twayiteguye uko twayiteguye nuko ntavyo kuvuga ngo twongereze ngo tugire gutya ngo turahaye ngo ko bayikunze reka twagure nimba mwarabonye sezo zitatu mvijya zitatu zari mu mutwe wanje kuva umunsi ntangura kuyandika kuri analyse twakoranye na Nyama ubushize yaravuze yuko peut-être intore ntindi iyo wari wapanze neza cyari gice cya mbere kwara ko ari wari wa planify bivanye na programme wa office yuko izindi zikurikira wazizemo kwara ko abonye ko yakubise yatwitse kandi abantu bayikunze uhitamo kongereza nk'umwanditsi ukaba tubigiye ati jewe nayipanze kuva ku ntangushika dushitse no munsi
twumve neza yuko koko analyse zacyo zuba zidafashe, kuko ndibuka meme muri lancement wari wavuze ati iyi nene yanditse kugira ngo ndayitware muri festival, ariko birangira ndayameliyoye. Uno mutwe watubwiye ati nari nayiteguye yose. Iyo muri festival yari iteguye yose canke vyari bimeze gute kugira ngo uvuge ati reka meme natanze anya kandi uzi ko wayanditse yose? Bo marovre kada kubwiza ukuri. Nyamana mu analyst namwebwe abajournaliste burya muri abanaliste beza murashobora gukuramo inkuru umuntu akayiguha neza uko bishaka. Icambere cyo sinovuga ngo mwarihenza kuri iyo analyse mwagize. Ntimwihenze, ariko ukuri ni ukugenda babwiye. Je histoire ntanguye histoire niko bimeze. Buriya ziriya filme zaheze zagiye. Bo reka tuvugishe kure. Ibi bintu bijanye n'impano. Ntabwo bijanye no kugirana. Ni impano novuga ko Imana je yampaye. Ntanguye histoire ntabwo je ndayikora ari ndayiyumvira ndayipanga ari ntoye. Nje ndabanza gapanga histoire guhera ku ntango kugeza aho nifuza ko yogera. Ari yakumwisho wayo. Kure cyane kandi siniyumvira hafi. Ariko muganga cyangaruka selo les possibilités canke uko nobona uburyo bwoboneka mu Burundi ukuntu dukora. Avuga nti je hano nubwo yocira ngaha no yigeza ha kwanza habanza ngahora ari yamwe ndose ubundi buryo ciye ntangurira ngaha cyangenda ndabandanye sinzi muranzi Intore Ntindi muza gusanga uko ari sezo zitatu hamwe hose hari cigwa cyaho. Iya mbere kwari kwerekana ubujuju bw'umugore mu rugo, ubugoryi butuma asambura urugo. Ariko sezo ya kabiri cyari kwerekana uko n'umugabo atumutwe mu gihe amaraso yiwe ataraha hafi, bigatuma n'urugo rupfa kandi sivyo bononeka n'intambara ubundi mugore yumvise we ntararonka ikibono kweri. Umugabo sezo ya gatatu nayo ihagaze ku muntu wari we wese akora amakosa akaza ko yakosoza yandi makosa. Niyo ntambara keti yaragwaye nguvuga abandi bagore cyane cyane n'agakuku kabandi bantu akabagenzi babi nico twaragombye gucishishako. Ariko cyane cyane twagombye kwerekana ukuntu umuntu agomba gukora amafuti ariko agomba kunyegeza yandi yakora. Ivyo byabaye muri sezo ya gatatu. Ivyo rero nayo navyiyumviriye ko kare mbere mugabo nunzenye Intore Ntindi jewe nari nanditse ijya episode ya mbere nyene nico gituma mvuze nti mushobora kuba mutihenze. Ijya sezo ya mbere niyo nari nateguye mvuga nti uburyo mvise nubwo gukora sezo imwe ca nigira kandi urabona ko kandi nigira hajya byari bisobanutse muga ndose uburyo ndose na n'inguvu zo kubikora ndavuga ko haje gukora iyindi sezo ntivyari bingoye cyane. Kira none ndakubwira benshi barabimenye je film Intore Ntindi ntabwo ndayanditse no munsi iyanditswe muri 2014. Yego ariko 2014 nateguye histoire hama nteguye histoire canandika iyindi nkuru ntigeze ndabaha ngaha. Nanditse iyindi nkuru ntigeze ndabaha je ndafise umuhanuzi yitwa Giti. Ujya niwe manager wanje ni nawe manager wa BMTO Fisto Giti. Hageze kije gihe twagomba guha filme ntuzenye festival niho namuha ya yindi nari nakoze kuko iyi nkuru yituriko turabahugu yasanga intro. Ndayimuha arambwira ati reka nyereka ubundi buryo wari teguwe. Ndamwereka burya buryo nagize aho hitamwe burya mbona ko baha filme no kuvuga rero ibi bari wayanditse mu nzira zibiri ibisibiri novuga ko donc novuga ko nagiye nkora sero yikubona ngo kuntu abantu babikunze oya ahubwo twe niturabe ivyo abantu bakunze ahubwo twiyumvira ivyo bokunda mbere yuko tubibaha. Iyo tugeze hano mwose ashaka kwibaza AMEDEE mutwara umwanya ngana kutogira ngo arealize story kuva ku ntango gushika ku iherezo, kuko no munsi ndazi ko turafise abantu aryamye no munsi yiyumviriye story acazinduka gacha yicara ahantu hari wenyene akicara akayandika gushika ku mugoroba akaba yaheje histoire eje gacha afata ubundi mwe akayidevelopa agashandika amasene n'iki bikamufata nka 4 jours cyangwa 5 jours kugira ngo aheze story na byose n'amasene. Ariko no munsi turavye uburemere AMEDEE
filime ziwe ziba zifise story ingene ziba zipanze no kuntu acting ziwe ziba zimeze umashashaka kwibaza ati akoresha igihe kingana gute kugira ngo arealize igikorwa nk'iki bo ku munyempano ntabwo bitwara umwanya munini ntibitwara umwanya munini kuri jewe n'abandi ariko ku muntu akoresha strategy nk'izo nkoresha yifuza ko igikorwa kizogenda neza igikorwa kica gitwara umwanya munini gute icambere habaho esprit d'équipe koko je ndategura inkuru ndayandika ndumwe script kandi nandika dialogue na narration bijya byose n'uburyo bizogenda byose ndavyandika mugamaze kuvyandika ntaca mpereza uwitwa Fisto agasoma agakonfirm turangije ubu turamaze kuronka n'indi equipe nyene abandi biyongera kuri Fisto nabo baraca ku baraca ko bakayiraba kuvuga turacari kuri script yego hanyuma duhejeje rero tuca dutora abakinyi bazoyikina casting tumaze kubatora kandi tubatora batabizi bonye hakwiye aho rero nta bishobisho bijamwo kubera yuko nigikorwa naho uba mwene wacu nabo wanyemereye igihumbi ndakorako urumva muri ico gihe tumaze gutora abakinyi nabo tuca tubahamagara tukabapropose tukababwira uko twifuza ko bodukinira tukumvikana bamaze kutwemerera ko iyo hore bazoyikina umwe wese cha tumuha script yiwe tumuhana n'uburenganzira bwo gupropose ivyo hinduka n'ivyo ba ameliore kandi team yose yamaze staff yazemeje ariko nubiguma yumva yuko igikeneye izindi mpanuro zivuye ahantu rero umukinyera bafise uburenganzira bwo kuvuga ati aka kantu vraiment ndabona ko twika mugaca tukagarukana tukabonye ari sawa tukakiga ko tubonye ari sawa fresh tubonye atari sawa turakareka urumva hama duhejeje aho mwico gihe tuba twahaye uwe twita umukadrere ni nka X-ray par exemple ujafata umukameraman nawe tukamuha script akabanza karaba ukuntu azokora igicapo kamamagara tukaraba akambaza ibi nibi wifuza ko bizogenda gute ukuntu ukurumva umudirector abazi n'ibintu bimwe muri notion zo ku kamera umva hariho plan angle ugakora angle kana nkavuga nti wapi ntiyo mpa histoire nkuko nshaka kubera ico ngomvye kuvuga ko hanini niki dufate nukuntu yafunze umusentire nabi muri iyi angle rero umpaye dufate iyi yo ngaha cyaboneka haje ahantu ego ndakeneye nakarorero nawe tukavyigako urumva iminsi iri kirahaje hama rero tukaja kuri tere tugiye kuri tere tugakora dukora jewe ndaba kimwe ku kindi kandi nyuma tuba turi babiri ni jewe na assistant ubu haba assistant bamaze kuba babiri hamaze kwiyongeramwo Kado Havere ujya nawe no mu director ujya Kado Havere arimo neza kandi arafise ingoga bo tuvuye kuri tere rero image ntizitwara uwo ujya mu cadrere haba hari uwundi editeur hajya X-ray we editing haje waraza agashootinga kadraje amaflyer amashaka kaca hereza editeur yitwa Niji Pro kaca duhereza Niji nawe bafise script kaca yataka kabimonta ahejeje kubimonta kwiwe akaca zana tukaca dusubiramo tukaca dumonta rero turi kumwe kaca ndamusambuza hanafu nifuza kugira uko correction ukora na correction nka filme nk'iyi sezo usanga ifise nka correction tukayimara ko nk'indwi nka zibiri bo duhejeje correction tuca dushira X-ray rero nawe acha asubira nawe akaca asubiramo correction ituntu tuba tugize mugabo nta twinshi muri montage mugabo acakora amajwi n'ama image soundtrack agashirako ibintu byose bikenewe titrage generique byose akaca ampamagara ashusura kandi kujya gukora ngenda nkaraba kubijanye n'ivyo bindi byose aba yakoze umvise yego beje tuvuga tuti rero turashize ko ugikumu sohora film akacagira exportation film kayibone umukora professionnel cyane ndafatira ku kintu cha staff
ni bake uno munsi mu Burundi bafise staff nkizi muri ko maravuga uno munsi. Ndifuza ko uno munsi tugirisha twigishije abakinyi bandi bari mu zindi team kugira staff no kubaho utayifise. Biza kudufasha iki twebwe nk'aba réalisateur canke twebwe nk'abayiraba ndetse nk'umukinyi runaka biza kumufasha iki kuba ari muri staff kubera ko uno munsi uvuze staff umuntu ashobora kusha yumva umenga bitwara amafaranga menshi abo ndoshya muri staff peut-être nzobariha nzogira iki niki ugasanga uno munsi mwese abayeho yiyemera ati jewe nandise nta ukosora orcyo urumva yuko umuntu nka AMEDEE yicara agakosorwa mbere n'abantu bashika kuri 200 tuyake kuri staff gatoyi importance abahinga barayivuze bavuze ngo iyo ugomba kugera kure ujana n'abandi iyo ugomba kuhashika kare ugenda wenyine kuvuga uzavumbuka vya urashikaye ariko abishitse nsikure habari hafi kuko wagiye wenyine nuko uvuga ico saje curuha wagombye gusa kuyihuta ariko nushika kure aho wise kure siho kure waja mugiye ujanye n'abandi ugera kure cyane aho undi muntu atogera kubera iki uteruwe na benshi ntaremera nta kuruha kuba kandi bamuri muri morale n'ubundi basanzwe morale cyane cya kabiri hari igihe uruha ubona gufata ukuboko twagiye nta usiga mugakomeza mpaka hariyo rero staff irakeneye umwanya n'umwanya mugabo ntidukondane abatagira staff kubera ko staff bisaba ibintu byinshi koko irasaba uburyo irasaba kubahemba ariko muri ibi bintu byacu yaba jewe yaba bandi turacaye ko turirondeza nta muntu aragera ku gwego yovuga ngo yo kwishimira ngo ibindiko ndakora nta wundi yo bikora twese twobishobora ariko ikibazo iyo equipe muri kumwe ni bande baremera ko mujana mugenda muraha intobo mbambe intore kwibarabara mukajyutwa canke bavuga bati nimba nkongo ugiye utwaye ugira dushikana tuyose tuyige ituginya itujana rero hariho abantu batakwemerera kugira staff banza kukubaza ati ufisa ngahe ariko jabo wumva turi kumwe twavanye hasi ntacyo tutarose turareka kurya mugati gakora turose turajya kandi turamanyuranira habara amahoro menshi yego ukuvuga iyo staff rero hariho abatayifise atari uko batayishaka ahubwo barabuze bafatanya urugendo jeje no hanura babarondera bo bafatanya urugendo kugira bigende neza iyo ufise abantu mujana ku kintu muvyumva kumwe niko biragenda neza kabisa hagiba yumva gute iyo ubonye yuko mu gihugu kizima uri the one and only ushobora gukwiza 100 by'amaviewers mu munsi umwe ako kantu k'icyongereza ngira imana kubera nta cyongereza ngira imana be nta kumvise kuko ndamutse ndakumvise niyise gutyo umwe kandi wenye umwe rudende sha yego umwe rudende twoba twihenze gato ariko hari uwundi mu gisara cya film aronka sanka mu munsi umwe hano kuri sanka niho naje nashikanye hano ahubwo kuri sanka vraiment iteka ajya mu views vraiment ateye ubwo naje daraba ngatanga mwacha bibaza ati n'abantu bakura aho bava hehe batabona ibyo by'abandi bo oya barahari kandi bavuga ngo akeza karigura sinzi ko mubibona yuko nta byinshi turiko turakora mu gihe filme vraiment twaratomboye abantu baza barayihanahana baramenyera barayimenya kandi nta wovuga ngo ni kuneza ya BMT gusa ahubwo ni kuneza y'igihugu cyose kuko bariya bariko bararaba intore ntindi baje iheze baguma bashikwana ngo ni minota mike iheze baca baje gusacinga iyindi filme yo mu Burundi kuko baba bamaze kwishiramo ko mu Burundi hari filme ziryoshe kandi koko zirahari rero ifilme intore ntindi irikira twugurura imiryango nanje ejo ngiye gusohora iyindi ndazi nzokoga kuri iryo n'ubundi akwiye kunezerwa tukoga kuri iri ariko ntitukwiye kugereranya n'izindi ngo rikubera ngo ni one on and only the one and only Shimana kabisa geza kozi wa G5 Media uno musi nabazani ya AMEDEE turayaga byinshi twaherega mu bikorwa nyezi nagira ngo tuze gushika mu bindi twahije ibintu by'ibikorwa biri ko birakenerwa muri BMT warakoze igikorwa cyarakunzwe si mu Burundi gusa
uravye no hanze y'igihugu abantu basoma ikirundi ni filime yabanyuze abantu bose mu maraso. Projet yawe rero kugira ngo uvuge ati reka iyi filime ndayikure loko tuje international peut-être tujabuke igihugu. Uno munsi vision yawe iri hehe apari gukora ibikorwa vyo ngaha anye tumwe ko AMEDEE bari ara planifia kujabuka peut-être Kanyaru kujabuka za Kigoma kinjira hari yakuja kurondera ama connection kubera ko ubure turakeneza connection ziza kubona yuko mu Burundi dufise talent zikomeye cyane kandi zikeneye support. Bo je icyo novuga cyambere nuko haracari kare turacakeneye gukora cyane kubera burya n'abarundi ntiturabemeza. Itwa kwihuta cyane ngo tugende hanze mu Burundi ntiturakora cyane ngo tubemeze. Ako turiko turagerageza ubu ku ntambwe nziza narabibonye imihana myinshi uri kurarengana wumva kajya kaziki kavuga uti iyi ni filime yanje irimo ku ma studio ukabona ati fresh kumva mu ma studio bari ku telefone ati abana abarundi baguma barondera filime z'abarundi cyo ni cyiza. Ariko no hanze naho ndiko ndabitekanye kandi hanze rero je sindonderayo zijya collabo zonyene ahubwo ndashaka ama festival muri BMT turiko turategura yuko vyibura rimwe mu mwaka twohora turonka filme ishobora kuja mu ma festival yo hanze. Kubera twasanze zidushira kuri YouTube muriko murazemera ngo nubuhinga ariko wacu amashi menshi cyane bere data mu mvayo tubakomera amashi kuri kino cyumvira izi dushira kuri YouTube burya ntizikaze kubera ko mu ma festival hari ibindi bintu baba bakeneye birenze ibimwe mubona. Ego no kuvuga ko bishoboka ariko nezo nzindi nzira tugomba kuzinjiramo. Muri ico gihe rero ni hahandi tusenga Imana tuvuga tuti nkuko intore yatoboye kandi ga cinema tugira tujane nko muri festival par exemple ubu niko tobora tukumva baduhaye nk'igihembo hariya hanze wagadogo tukumva bavuze ngo Burundi ngo bwaserukwe ni safi turavyifuza navyo ico kintu ciza naco nye dushobora gushima. Tukaba turiko turavuga ko no n'amakorabo y'abahanze nayo nyene turiko turayiyumvirako kandi ejo muzobona tubabwira tuti nuko mudushigikire naha naho turiyo. Yes nuko reka tuze rero muri industry muri rusangi nyuma y'intore ntindi tugiye gukurikiza iki ndebo ku mbere wari watwemereye inzoba kubitamo zibiri cyari nimwe muyiravye vendredi ndi muyirabe land ariko siko vyagenze vyafiriye hehe rero kubera ko watubeshe. Sinovuga ngo vyarapfuye ariko filme zirahari mu ikintu twaciye tubona yuko basi twozibisanya zobisanya. Ego kandi kindi naco nasanze kuri twebwe haracari kare gukora filme zibiri zikurikirana mu ndwi kabiri ndacatugoye oya na staff ni yayindi. Yego ndacatugoye gatoyi mugabo vraiment nk'ubu kwa gatanu zotatu bahindi film kwa gatanu umva sikera hasigaye indwi imwe nibe bya bindi byo by'amezi 3 oya nizosubira ahubwo gusa turashobora kubaha filme itaciye kuri BMT. Ego mugakabari yakozwe na BMT mugari yundi muntu gaca kuri yindi cyane kujya twahora tubigira mu minsi heza kuri warubizi tukavayo nko kuri warubizi Inowa Cinema murabona si hari abo wacu byari biraka tukavayo tuca tuza no kuri BMT kuko na BMT turafite yindi cinema cyaje tubaha ikindi gihe tuzobabwira. Hari akajambo nigeze kumva ati AMEDEE mwegiye gukorana basi ubusinziriye uti rero ndaroga aho kare tukoma tukaze uti yakoranye na Inowa Cinema ahejeje nanje nayo nayikaenda none uno munsi ako avuga ati none turabona warubizi turayibona muri tele AMEDEE yamesimamisha na mambo yakaisha kino kintu AMEDEE kivuga kwiki. Oya ubwo n'uruhurirana ni coincidence bisanzwe nkujya mu boss wa Inowa vraiment n'umuntu yifuza gufasha abarundi. Ego kajya kazi ntabwo yakaduhaye ngo ateze imbere ngo cyano yiwa oya yavuze ati wewe yanabwibye rumva n'umurundi aba hanze yigeze aba mu Burundi mugabo aba hanze rero kuba hanze akunda igihugu ciwe yavuze ati je n'imiburiburi ndonka umuntu umwe azovuga ati naramufashije kandi je yankuye kurepe yankuye kurujya mugabo kandi Imana imuhezagira
asanzwe ari n'umukozi w'Imana, asanzwe afise n'izindi business hariya. Rero ujya ntitwovuga ngo yarahebevye, oya, ahubwo ujya anye novuga ko business yagiye mu zindi business, kandi umwanya n'umwanya ubona asuye kugaruka agakora, kandi nakora ni kujya nyene. Hanyuma rero nimusiro kuvuga ko umuntu yahebevye kubera ko nka Inoa Cinema aba subscribers ifise ni benshi cyane. Yego warubitse abasabwa ndazi niba ke bamushikira, ariko gukora byahagaze. Oya ko ukujya se guhagarara, none natwe BMT byarageze igihe birahagarara, none ko zitaguhagarara no kwitangura unawaroga sana bende. Akantu ko kuvuga yuko ngo muri filime ndundi ngo bisaba yuko swati usenge cyane muri bino bintu cyane uroge cyane. Kano kantu Hameda agatanga comment yihe koko? Just ko ndabibona, oya ntabwo umuntu ahabwa no gusenga cyane. Hano Imana ntiyaturungitse gusenga, kuri nose ego yaturungitse gukora, tugakora isengesho mu ntumbero yo gukomeza ubunywanyi hamwe n'uwadutumye. Mu gihe ugumije ubwo bunywanyi icyo yagutumye ukakireka, ntimuba muhuza. Rero usenga cyane udakora cyane n'ubundi ntutobora. Ikintu cya mbere mu gukora cyane, hama iryo sengesho ukarikomeza kubwira ubunywanyi hamwe n'Imana bugumeho, surtout mu kwizera. Ibintu byo kuroga rero je ntabyo no menya, kubera ko jewe nta n'urusago nigeze mbona iwacu bacana, sinzi byo kuroga rero ukuntu bigenda. Ariko Imana ntiyaturungitse gusenga ngaha, oya Imana yaturungitse gukora. Ariko ngo dukora dusenga dukora. Yes yes. Amedera aratujaniranje, oya nuko turose inyishu ati ntitwaje gusenga, twaje gukora. Ariko abariko barakora bakwitirwa ati muri bino bintu kurakora, ushaka gukora ninguvu zingana gute, swati urasenga cyane cyangwa uroge cyane kugira ngo bicemo. Okay, reka ndagusobanurira ko kandi ndumva aho mwagombye kubwira ngo gusenga cyane. Yego muri henze, iyo ukora cyane nta n'umwanya woronka wo gusenga cyane. Gusenga cyane rega bisiguriye, bisigura ko wama gusenga mu rusengero. Yego bisigura ko wama mu isi yose ufukamye, nukuvuga ubu ufise nka ya masaha y'abamizirima yo gusenga, sivyo? Ariko ku muntu akora cyane uwo mwanya ntuboneka pe, sino kubesha. Amizima barongo ya mwanya rene kibazo. Oya nabonyene ndakubwire, sinzi amategeko yabo sinobimenya. Ujya mwanya ujya uzorabe usanga ugabanije cyane ari muto sana utomwikira kazi. Ntirenga 5 minutes. Nirenga 5 minutes? Sawa. Na 5 minutes wakwiciki? Oya. Umukozi gusenga cyane, ntasenga cyane no kurya cyane ntajya cyane, apfuma rya kenshi. 5 minutes kenshi. Ariko umwanya munini kandi ivyo gusenga cyane tuko turavuga ni kwama bakubona mu rusengero, kandi rero ivyo gusengera hihishije niba bivuga. Ega gusenga cyane ntibisaba ngo usengere aho abantu babona. Oya rero gusenga cyane, kuroga cyane navyo birashoboka peut-être. Mugabo je sino hanura umuntu wakore kimwe muri ivyo. Muhanura umuntu akore cyane bishoboka, hanyuma ahorane n'Imana kabisa. I guess nuko imbere ko turangiza ikiganiro cyacu twumvise yuko vuba tugiye kuronka ikindi gikorwa gishasha, ndetse tugiye kunezerwa atanu kwezi guciyemo hagati uko kwa gatanu kurinjiye deja tugiye tukwinjiremo. Mu misi heze harabonetse ibikorwa byo gufashanya hagati y'abana bariya mu matima atandukanye y'amafilme, ndetse gushigikirana muri bica nk'ibiriya, aho mwanagaragaye muri gushigikira AMEDEE muri lancement officiel ya filme, ndetse ubona ko byari ibintu by'umunezero cyane. Ariko mu nyuma haje kuboneka post ya status iboneka nko kumenga yari imyidogo kuri AMEDEE avuga ati lancement yitabiriwe n'isinzi ry'abantu, ariko no munsi
community zabo sindiko ndazibona ko link yanje ngo banyereke kwa kunshigikira. Ese kwari kunjyajya, kwari kuza kwifotoza, kwari kuza koreka abantu ko dushigikirane cyangwa ivyari biki. Ino post nimba utayibonye ukaba uyumva niki kintu woyitanga kubye mu gihe nawe we mu bari aho hantu wari uhari, ndetse uri mu bantu bakomeye dushobora kuvuga ati tubonye community ya AMEDEE kuri BMT turavuga ati ni big support ikomeye cyane. Nivyo genda vyumva imyidogo yiwe ndayumva n'imyidogo yanyu ndayumva, ako je rero abantu benshi ibintu bituvyumva kumwe zemba bazomba barije, kubera ko ico bita support sindamenye carico. Numvise iyo post cyanumva umengo twari kureka kugenda muga link akayibona mu community. Nivyo akagira ranse ntihagire n'umwe abahari, ariko mugashira ko link, ariko wumva byari byasaho. Oya Muyandi majambo imbere yo kuvuga icyo yari kubanza gashima ujya mwanya twahagiye, ujya mwanya donc ijya support uko je kuzi wanje iyo ni support ya mbere. Okay, hanyuma burya urukundo umuntu agukunda numuhatiriritse. Nimba tutamushikiye mu bwo buryo niyihorere. Osa rero je mvugishije uko aho nari mvuze nyene en general, mvugishije ukuri mu bantu ba mbere bakunzwe vyanyavyo abera ari kuko nubwo yovuga bifu nkuko kuri stat yabagomba gutwika ntazobahenda abafana. Yego ntanziga ibirimo, ntanzigo rya mugabo yigirira. Yego nta numwe afite inzigo kuko inyungu rya munsi w'ijya post je twaje kwicaranye kandi nanje narapostinze agira mbeshe urumva. Ntanziga ibirimo. Rero icerekana urukundo sinibaza ko ari yo community. Oya gushira muri community nico bibaza abantu bibaza two kubaza ko oya Jessica davyumva, ahubwo narujya kubona abantu baramwitavye n'urukundo no kubona bashira sinzi no kuri stati ntibashize ko mbega Mbo kuri stati barashize ko habura ku ma community ya tuma community ya YouTube uko nizo zikuze nzo kuko yakuno uyisize community uce donc birabwa cyane kwera ko ushize link muri community yawe ziga subscribers zawe zose zironka notification kumengana ushize w'igikorwa none hajye baca babira kwe barose notification none ubonye notification ya BMT twintwi urahika kujya kwinjira kuraba kwe. Okay, gusa hari birafise ntuze nguvu nini bitanga gusumba ko muri promotion. Yes, kuri promotion. Muri market jewe nake ngira ndakubwiza ukuri rero. Jewe mu bintu vya rezo social sindi umuhinga cyane. Yego. Hizo za community na makuru menshi barabifise. Jewe kenshi akazi kiwanje akagarukira iyo narose filme produit yose. Burya je no gushira kuri YouTube ntavyonse. Uhejeje filme nkabona irakosoye yose ni vi Fisto fanya kazi yako hacha hashikire kwa bandi simenya n'igihe yayishiriye ko simenya n'ivyo ayikorako urumva nta byinshi ngaho zenza guterera mugabo nagira ndakubwiza ukuri naho sino mvuga ngo ndabisonoriye kuri yo staff ikora ivyo oya kubera je nije ndayirongoye mugabo twebwe equipe yose igira intuzenye ukuntu yubatse urutonde rwayo. Hari naho twengirana muri community nta bantu dukunda gushira sindiga ndayibona ve kandi abo twidogera ni benshi ntaje dukunda gushira ko kandi na staff na company yacu nivyemera. Akabisa yes nuko ndiko bimeze mu kurangiza ikiganiro cyacu kubera ko turi ku musozo tiko twarangiza dusezere abadukurikirana kubera ko uwo mwanya ni muremure umuntu yafashe umwanya akadukurikirana gushika hano abatanze by'agaciro cyane kuko nkuko AMEDEE yavuze ati hari umwanya ubudakwiye gutakaza ubutakaje byinshi mu kazi. Ubwo rero umuntu yadukurikirana gushika kuri no mwanya yumve neza yuko tubahaye agaciro kandi yatweretse yuko anadushigikiye ashikiye n'ivyo turiko turakora. Mu kurangiza ikiganiro cyacu ni kintu woshikiriza abarundi bakurikirana ibikorwa by'abarundi ndetse n'abakinyi bagenza kugira ngo twumve kuri rino jambo ryo tuma duhindura mentalite tuve hano dushika handi nkuko twavuye aho twari ejo no muze turahandi. Ego urakoze je cyambere cyo je nta byinshi no vuga
ahubwo je ngirashimire abakunzi ba filme yo mu Burundi en particulier n'abakunzi b'ibikorwa mva bwenge byose byo mu Burundi kubera ko ubu bariko baratugeza ahandi hantu natwe tutari zari mu ndoto ariko nitwari tuzi ko tuzohagera rero icambere ndabashimiye gose hanyuma ndashimiye cyane n'abandi dukora akazi kamwe kubera yuko burya iri terambere tugeze ko riva ku kuntu bariko baritanga cyane kuntu bakora cyane kuko uravye ukuntu abantu bariko rakora cinema ni benshi cyane Igitega nahasanze abantu bakora cinema benshi nuvuga bariko turiko tudugiriza hamwe Ingozi bariyo numvise na Rumonge bariyo peut-être ahandi henshi mu zindi ntara hose bariyo bisaba ko rero bakora cyane tukaguma dukora twese ntawuzi nk'ubu unye hariho umuntu atararonka amahirwe ari nk'imwari wacu par exemple ariko arakora cinema bukebuke mugo umunsi azotobora twese tuzaduhindukiza y'amaso tukavuga tuti rero uku gukora cyane bituma abanyempano baza ari benshi tugakuramo umuntu ashobora kutuduza twese tukadugira ari ego ndabakeje hanyuma mukomeze muteze imbere filme y'u Burundi ejo ni heza kabisa. Merci beaucoup ati mukomeze muteze imbere filme y'u Burundi ejo ni heza niryo jambo AMEDEE Emanirakiza ashikirije mu kurangiza iganiro cacu ndetse tunamushimira ku mwanya yaduhaye tumushimira ku kiyago ciza twagiranye ariko kandi tunasaba imbabazi aho twarengereye kubera ko turabana abantu harigiye tuvuga tukarengera imipaka nuwo yoba yakurikiranye ikiganiro kumva yo kumenga twamukoze aho tutari dukwiye gukora turasavye imbabazi kubera ko nta nzigo twabivuganye usibye ko tuba turanaliza ibica nk'ibiri umwe wese avuga ikintu bivanye no kuntu acumva muri we AMEDEE Imana ibampezagire cyane. Amen. Namwe bahezagire. Kabisa reka rero tunashimire n'abakunzi bacu bose mwadukurikiranye ariko tubakubitira cyane inkoni tababaza kuja kugira subscribe kuma YouTube channel y'abarundi bose bari mu kazi kugira ngo bateze imbere impano z'u Burundi muja gushigikira kuri G5 Media ariko twibuka kuri BMT yuko badufite ibindi bikorwa vuba umuntu akurikirana BMT ataragira subscribe ndazi ko bige bihumbi jana vyose turonka ku munsi simwe simagize subscribe cyo wibaza rete kuba ndabiraba buri munsi ariko singire subscribe ndiko nkoriki ubuhombye cyane kubera ko notification ya mbere yishitse biba biraryoshe cyane uvuga ati ararekuye ubunyene tukaba turinjiye tukaba turagiye kuraba ubambe comment nyinshi cyane kavuga ati no musi nabaye wa mbere ni vyiza uno musi wa YouTube yaranavyoroheje irakwereka n'amazina y'ababone bawe ni kuvuga ubu rero uri mu abone wanje uje kumpenda cyane ndabizina hariya awuje atiya Yes nuko reka rero tubasabira imigisha mu byo mukora mu banyu no mu vyanyu amagara meza abafise ibibazo uti Imana irababona kubera ko nta vyama vyerangode uno munsi biraza ejo bikagenda ariko igikuru no gusenga no kwizera yuko ikintu cyose kiba ku mpamvu yaco. Ciao ciao.